Bakenyezi basanzwe bibungenze habaho imfungurwa batemerewe gufungura, habaho n'imiti batemerewe gufata. Nayo mpamvu akenshi twama twasemereye uti si vyiza umukenyezi yibungenze kuja kuri farumasi ngo mpa uwo muti, ntuba wivuje uwukuvuye canke uguhaye uwo muti ntaba azi ko wibungenze. Ica mbere habaho imiti yo mu bwoko twita ama anti-inflammatoire non steroid. Ayo ma anti-inflammatoire si meza ku mukenyezi asanzwe yibungenze, harimo izo za ibuprofene, za aspirine canke za diclofenac. Ama anti-inflammatoire si meza, agira ububabare agaca aja kuri farumasi ngo akigurira umuti akivura atazi ko bifise izindi ngaruka ku bw'umwana ari mu afise mu nda. Rero habaho n'imfungurwa zimwe zimwe zidarikuriwe ku mukenyezi asanzwe yibungenze. Tukiri kwanza kuri ivyo vy'imiti, habaho n'imiti twita ama antihistaminique, imiti y'ama allergie, nayo nyene si myiza ku mukenyezi asanzwe yibungenze. Hari iyo twandika yemewe n'indi usanga itemewe, kuko irya miti y'ama anti-allergique akenshi nk'abantu iyo tuyandikiye akenshi usanga bayifata amasaha y'umugoroba, kuko bifise effet twita effet sedatif, itera akantu k'agatiro. Rero iyo umukenyezi yibungenze ayifashe n'umwana ari mu nda, donc acaga reactivité yiwe gucagamuka k'umwana bica bigabanuka, acamera nawe nk'usinzira, ko hari imiti itraversa barrière twita bato placentaire, ukinjira gushika igashikira umwana ahari. Rero usanga umwana hari indani aca asinzira nawe nyene n'abagicangamutse. Rero imiti y'ubwo bwoko nayo ntiyemewe ku mukenyezi yibungenze. Mu gihe afise allergie canke iriya twenyene nk'abaganga tuba tuzi imiti yemewe, so gufata umuti uwo ari wo wose ku muntu yibungenze. Ikindi naco kuvyerekeye imfungurwa, buriya umukenyezi yibungenze ni gake imfungurwa zigwiriyemwo ibintu imfungurwa z'amakredite bibisi si vyiza, kuko habamo ingwara zimwe zimwe zishobora kubatera ibibazo, na cane cane nk'amafi usanga yokeje canke inyama zokeje zitanahiye neza. Hari imikrobi y'amabacteri nk'iyitwa toxoplasmose, listeriose n'iza salmonellose zitera n'amafyivre typhoid. Izo zirakunze gukarira cane amakredite, imfungurwa zidatetse zikiri mbisi canke izo nyama zitahiye neza. Niyo usanga abakenyezi bibungenze bakarirwa cane gusumba abandi, bivanye nuko abasoda canke abasirikare bagwanira umubiri atabukomeza baba bafise, bagaca bakarirwa cane. Rero inzoga, gutuma itabi si vyiza ku mukenyezi yibungenze, kurya ipiripiri si vyiza ku mukenyezi yibungenze, inyama na cane cane inyama zitukura, ama charcuterie, ama saucisson dufungura n'ibindi si vyiza, ama produits laitiers, ama fromage si vyiza ku mukenyezi yibungenze. Rero ivyo bovyirinda ahanini cane bafungurira cane cane ibintu bigwiriyemwo imboga birafasha uryunyunyu fer, ko n'umwana ari mu nda azogikenera cane, kandi no mu vyazo azogikenera. Ko akenshi abakenyezi bibungenze usanga n'amaraso yabo aguma ari hasi, kuko n'umwana ari mu nda aguma yakenera. Rero bakeneye ibintu batuma biguma bibongereza amaraso.